hari ibintu bito uronka bijanye n'ukwizera kwawe n'ikirere cy'ubuzima bwawe, bijanye n'amajambo uvuga, bijanye n'ingene ubona isi. Ikibazo cyawe kirafise solution, ari inyifato Imana irindiriye ko ugira. Hariho atmosphere, ikirere gikeneye guhinduka kugira Imana ishitse igitangaza. Koresha ijambo mu izina rya Yesu mu kwizera. Haleluya. Ingwara irumva. Ufite umugabo w'umusambanyi, bwira impwemu y'ubusambanyi. Uriko urasenga, wa mpwemu y'ubusambanyi nta bushobozi ufite ku mugabo wanje. Uteza kuvayo, uteza kumurekura. Amen. Aya majambo kuravuga niyo mareka bakoresha. Bwira nimba ufite umwana agwaye atura. Umuntu wese yabaye derive ni kwihana. Umuntu wese azobona igitangaza ni kwihana. Haleluya. Hanyuma umuntu wese asenge kuko intumbero si ugukira gusa, intumbero nuko wihana. Abidodomba bari inyuma y'umuryango, ndakwifuriza ko abidodomba baguma inyuma y'umuryango wawe. Ugare umuryango, ugare kinga, ugara hindura ikirere. Haleluya. Uri mu twebwe aruta uri mu isi. Kandi turongorwa n'ibyo tubona, turongorwa n'iki? Haleluya. Abaroma 12:12 ngo munezerwe. Amen. Munezerwe n'ibizoba. Amen. Nivyo hari ibibazo, ariko ibizoba. Ivyo twasezeranywe, Imana yadusezeranije ni vyiza. Haleluya. Bisa nabi ariko ejo ni heza. Imana ishimwe. Amajambo tukari no munsi n'amajambo yo kwizera. Imana ishimwe. Ikirere cy'ibitangaza. Niyo titre y'uno munsi. Imana ishimwe. Haleluya. Ikirere cy'ibitangaza. Bwana sifiwe. Ikirere cy'ibitangaza. Hari inyigisho nagize kuri YouTube muzoyirabe yivuga ngo ibintu bine bizibira bitangaza. Mwarayibonye? Abatari ngaho bashobora kuyikurikira. Haro ni nagize ngo hindura ikirere. Ninde yikurikiye? Hindura ikirere. Biba yuko ikirere ko navuga sibiriya bicu mubona. Siriya zuba ni ikirere cy'impwemu. Amen. Atmosphere ikeneye guhinduka. Hari ibintu bidashika mu buzima bwawe kubera iki? Kubera ikirere ari kibi. Hari ibintu bidashaka kuba ahantu uri, ariko navuga hari ahantu physique, sivyo? Ahantu hagaragara, ariko ari ahandi hantu environnement urimo mu buryo bw'impwemu ikwiye guhinduka. Kana jabwira yuko umuntu wa mbere yihindura ni wewe. Haleluya. Hari ibiteza guhindura. Tuje mu ijambo ry'Imana. Imbere yuko dusanga gusoma, ndagomba kushira urufatiro. Ico numvise mpwe Imana mbare kuganira namwe uko andongora, nuko twumva yuko hari ibitangaza, hari ubushobozi bw'Imana butaragaragara mu buzima bwawe. Haleluya. Hari abantu benshi bapfana amasezerano adashitse. Ndifuza ko amasezerano yawe ashika yose. Niwapfa uzopfe ugaragara. Hindukira mugenzi wawe mwira uti uzupfa ugaragara. Atara kimupfana, nagera kimuzojana mu kumpanda. N'abatoguhamba kumpanda ku gatumba, abazoguhamba hose. Bazaguhambe ugaragara. Mana ndashaka imyaka 120, ndashaka imyaka oya, nta myaka 120. Nta myaka 200, nta myaka 100. Uzupfe ugaragara. Imana ishimwe. Nagera kimuzojana hariya. Hari ubutunzi bwawe Imana nashize muri wewe dukeneye. Imana ishimwe. Rero ibitangaza, ikenshi ibitangaza tubona gukira ingwara najene ni kimwe mu bitangaza, sivyo? Ariko hari ibindi bitangaza atari gukira ingwara. Imana ishimwe. Hari imiryango yuguruka kana yuko hano hantu ni Imana yonyene. Nta wundi yakubikora atari Imana. Imana ishimwe. Rero dushaka kubona yuko Imana imbere ngomba kubereka nuko imbere yuko Imana ikora igitangaza hariho temperature. Hari ikirere gikenewe kitabayeho, hari ibitangaza bidakoreka atari uko Imana ananiwe, ariko Imana yashizeho principe. Principe ni ingingo ngenderwako. Imana ishimwe. Rero kugira umuriro haka umuriro tuvuge nko hari petrol ushize ngaha essence ugashira ngaha ntihashobora kwaka hatabonetse iki
uwo muriro utaje ntihaka. Niko Imana biremye no mu buryo bw'impwemu nuko hari ibintu bikorega ku bantu kwe kujyanye bikunda je bikunda hari ikirere kene gihindura mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Igihe ukurasenga ndashaka tutahura ikintu kimwe. Igihe ukurasenga ijambo ry'Imana rivuga mu Filipi 4:6 ngo ntimwiganyire ikintu na kimwe. Birashoboka gutiganya ikintu na kimwe. Ntimwiganyire ikintu na kimwe ngo ariko ivyo mukeneye hari udakeneye ikintu nkwiye ngaha twese turakeneye ikintu. Ngo ivyo mukeneye mugire gute? Mbega Imana hari bitazi. Kwe kwimenyesha kandi bizi vyose. Kubera iki uyimenyesha kandi bizi vyose. Imana ishaka kuyibivuge nakundi ndirimbo mwaririmbye nka Israel. Amen. Imbere yuko ntaravuga imbabazi ziyo ziragute zimpobera naragira gute kubera arabizi. Imana ishimwe. Ikibazo uzogira muri 2030 naho ukiriho Imana irakiza ubunyene yakibonye kitaraba kandi ifise inyishu ifise solution y'icyo kibazo imbere yuko kinaba. Haleluya. Mana wabonye cyagenze gute warihe? Imana yabibonye kera. Jehova jire no kuvuga yuko Imana ibona kure igapurvoya. Imana ipurvoya imbere yuko ikibazo kiba. Haleluya. Abraham yatwaye Mungu we ku musozi muri Genese Tanguriro 22 sivyo? Imoriya atwaye umuhungu wiwe Isaka agira mwice umareka avuga ati stop. Amen. Arati nyuma boniki apane intama nigoye ifizi n'amahembe igoye gufata. Iyo mfizi ndashizeho iyo mfizi yari pirate yari original sivyo? Iyo mfizi yagiyeho ryari yari imurindiriye akiri hasi kito ku musozi yari hajya imurindiriye. Imana ishimwe. Petero araroba ijoro ryose arabura n'urufi na rumwe. Yesu avuga ngo gira kurya ruhande rundi ati mwami Yesu. Ariko nanzi ngo ego ndakuba ariko jewe ndi professionnel. Niyo kazi kanje kuva kera twagize ijoro ryose n'amatara turamurika nta n'urufi na rumwe. Ariko kubw'ijambo ryawe ndabikoze. Abikoze haci abiki amafi yagize gute menshi gushana urusenga rugira gute. Ikibazo ayo mafi yavuye abracadabra ni maji yavuye ayo mafi. Igihe Yesu yashika ayo mafi yako yegeranya yariko aregera ari hafi mu karere. Igihe Petero yakuyubaha amafi yaciye yinjira. Ariko Petero yabuze. Nubwo yuko ikibazo cyawe kirafise solution. Ari nyifato uri Imana irindiriye ko ugira. Hariho atmosphere kirere gikeneye guhinduka kugira Imana ishitse igitangaza. Imana ishimwe. Rero Imana nikangukwa nitangara ngo yo oya. Nivyo hari ukwizera gutangaza Imana. Na Yesu avuga ati wa mugabo wa mugabishe ngabijana mu centenier yavuze ngo no muri Israel nta muntu numwe asukwizera nk'uwo mugabo ari umunyamahanga. Yesu yatangaye n'ubwo kwizera ku buryo yaciye akora ibintu atokoze. Kuko uje mujye mugabo ni yari yemerewe kuronka ibitangaza ariko kwero kwizera kwiwe. Avuga ati nuze kundaba munzi wanje ntibikenewe kuri kuraza. Kuko jewe ndi umusirikare ndazi ngere amategeko akora. Abasirikare bari munsi yanje n'abategetse barakora. Vous êtes à gauche, ni à gauche. Vous êtes à droite, ni à droite. Nawe ufise abasirikare tutabona ngaha abamarayika. Vuga ijambo rimwe gusa. Amarayika bacha bagira iki? Bacha babexecuta ijambo uvuze. Amen. Nako nabwira rero ivyerekeye kuvuga Imana ko Imana ivuga ngo nimwiganye ikintu kimwe ariko umenyesha Imana gute? Umenyesha mu masengesho. Iyo kuravuga rero icyo Imana ishaka kuraba ingene ubivuga. Yabisuramwo iyo kurasenga wamuzi ko igihe ugura akantu kurasenga Imana niraba gusa ivyo uvuga iraba ingene ubivuga. Kuko Imana ifite ubushobozi mu kanwa.
turafite ubushobozi bwo kuvuga, bwo kurema, bwo kuvuma no kuguhezagira. Rero iyo uriko uravuga uriko uragaragaza ukwizera kwawe, ariko urashobora kuvuga ata kwizera ufise. Haro gusenga routine bya kamenyero ya misi yose, no gusenga gusa Mana zigama inzu yanje gusa umuryango wanje, ariko ata kwizera ufise. Iyo wizera urazi yuko icyo uravuga ari ubushobozi bw'Imana bukurikira iryo jambo. Reka tuje mu ijambo rero Mariko 6 kuva ku murongo wa 1 shoko 6. Hari byinshi byo gusoma ariko bimwe bimwe ndabisimba ko umwanya. Mariko 6 umurongo wa 1 shoko 6. Avayo aja mu ntara y'iwabo. Uwo ni Yesu. Jésus parti de là. Yesu aravayo agenda he? Mu ntara y'iwabo. Agiye mu ntara y'iwabo aho yakuriye. Sivyo? Aha, bandanya. Abigishwa biwe baramukurikira. Isabato ishitse aca yigishiriza mu sinagogi. Sinagogi ya y'iwabo. Benshi bamwumvise baratangara bata ivyo vyose uyu yabikuye he? Okay, ni nkuko wavuye he? Wavukiye he? Sinzi aho wavukiye. Sivyo? Wavukiye Muyinga, wavukiye Ruyigi, wavuye mu Cankuzo. Aho wavukiye haya ugasozi nyene ugatumba. Haleluya. Ugiye hariya nk'umukozi w'Imana ugira igikorane. None uyu so undi yakina mabiye tubona. So undi yaguma duhanagura yiyo nonye mu maso tubona. Aza kutubwira ngo aje kutubwira Yesu abikura he? Kagahungu kanaka. Haleluya. Yagiye ahantu bamuzi, ndabwikira kimwe Yesu tumuzi akora ibitangaza avuga ijambo ry'Imana, sivyo? Ariko Yesu Bibiliya tubwira avuka. Yesu atubwira afite imyaka 12 na handi bavuga jeunesse yiwe. Haramwabonye. Baso kutubwira atanguye gukora afite imyaka 30. Rero Yesu nyavuye kuri 0 agasimbira kuri 12, ava kuri 12 akaja kuri 30. Siko byagenze. Yesu yaravuye. Yesu yaragize amenyo kamera agashuha. Kujya kwa bebe bashuha. Yesu yararize agira amakaprice nk'ababebe. Yigize umuntu akura nkuko we wakuze. Amen. Yesu yabaye mu adolescent. Cyangwa ntose kwira mu Imana ivuga. Yabaye nka twebwe. Yarageragejwe none bikugerageza. Jambo ry'Imana ngo yageragejwe ni byose, apana bimwe. Byose na n'ibyawe birimo. Ariko nta cyaha yakoze. Haleluya. Yesu yashaka kusanga abantu bashinga nahe bakoraganira peti pagao. Ko narazi ko ari umwana w'Imana. Genda sorry mama wari. Imana ishimwe. Aba bose rero bamubonye muri ivyo vyose. Nk'umwana wo muri quartier. Bakumva ngo ibitangaza birakoreka. Ngo abandi impumyi ngo ziruguruka amaso. Ngo bapfuye barazuka. Ariko abafariseri izo nkomezi azikurahe none tumuzi bashobora ngo genda ubeshe abatakuzi. Twege dushaka kutubesha turakuzi, sivyo? Komeza pastor. Kandi n'ubwenge kiyahawe. Ubwo bwenge kiyahawe tutazi. Nivyo bitangaza bingaho bikorwa n'amaboko yiwe nibiki? Aya maboko yo tuyazi, tuyoza yacafuye. Ibitangaza bivahe. Komeza. Mbega si wa mubaji mwene Maria mwene nyina wa Yakobo? Bene komeza. Na Yose na Yuda na Simoni. Akovuga abo bavukana bose. Bashikibiwe nabo ntibari hano iwacu. Abari bazi ngo Maria yavyaye Yesu gusa, yavyaye n'abandi ba. Ivyiwe birabatsitaza. Amazina yayo abo bose bashikibiwe. Bari ngaha turi kumwe sinaka. Uya si sister wiwe. Uya si mushikiwe ntumuzi, nitumuzi. Twarabahetse. Nubwo ushobozi yabukurahe ivyiwe birabatsi. Baziziki kumenyera. Ni wa wundi tuzi. Urumva mu mutima yabo nta kirere cyo kubona igitangaza bafise. Bafise ikirere cyo gira gute cyo gupinga. Ikirere cyo gupinga cyangwa ikirere cyo kukekeranya. Suvuga yuko Yesu ananiwe gukora igitangaza. Yesu nta gitangaza akora atari uko ananiwe, ariko ikirere atari ciza. Munzi wawe ikirima mu Imana shira mutima wige kurema ikirere ciza. Munzi wawe no mu buzima bwawe ku giti cyawe.
Haleluya. No mwishengero abantu bakorana muri YouTube, amashengero muri mwo bakozi b'Imana, mureme ikirere ciza. Bwana sifiwe. Ageze ku mwaka ngahe? Wakane usomye? Somo wakane. Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntabura icubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu muryango w'iwabo no mu nzu y'iwabo. Gatanu. Maze ntiyashobora gukorerayo igitangaza na kimwe. Gitagaho ntiyashobora gukorerayo igitangaza na kimwe. Yesu arananiwe ariko ntiyashoboye. Haleluya. ntiyashoboye. Sinumva byumva. Hariho atmosphere, hariho ikirere Imana yaba yaremye. Ikirere cyariho nticyamukundira gukora igitangaza na kimwe. Hari ibitangaza Imana idakora mu buzima bwawe, idashobora gukora mu buzima bwawe kubera ikirere waremye mu nzu yawe, kubera ikirere waremye mu buzima bwawe, kubera amajambo ava mu kanwa kawe. Aho nasengeye ndabivuyemo. Wowe nyene urirashe pyu pistole end of story, urabihejeje wowe nyene. Ajya amajambo uvuga nabwo ikintu kimwe. Iyo ukura mumenye ikintu kimwe, amajambo ava mu kanwa hariho ubushobozi bubiri. Hari abamarayika barindiriye ivyo uvuga, hakaba urundi ruhande wa daimoni barindiriye ivyo uvuga. Ko Satani agiza gutaka kumazunguruka, arondera iki? Warotsa murosa gute? Arondera umuryango. Amajambo uvuga rero ni umuryango Satani acamwo, akavuga kandi legalement byemewe n'amategeko. N'Imana ikavyemera. Ashobora Mana ibintu wavyemeye gute? Byashoboye kuba gute? Warihe? Hariho principe, hariho amategeko ahari yatumye biba. Nta gitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse kw'ibiganza akabakiza. Ashobora kuba arakijije grippe, ibicurane, kumeneka umutwe, ariko nta sida, nta kanseri, nta bitangaza kuvuga ngo birashoboka. Mwe bidashoboka ntavyo yakoze. Yakoze utuntu duto ati reka nakushiramo ibiganza kuko iki kirere kinyemerera gukora ibi bito. Wabyumva ibi? Nabuse mvuga buke tuvyumve, sivyo? Hari ibintu bito uronka bijanye n'ukwizera kwawe n'ikirere cy'ubuzima bwawe, bijanye n'amajambo uvuga, bijanye n'ingene ubona isi. Amen. Aha twese ngaha mwese asa amarori yo kwizera. Arabambaye asa na jaune, ambaye vert. Wambaye vert ubona iki? Vert gusa. Wambaye rouge ubona rouge gusa. Abantu bari negative, ibintu byose negative. Kera twavuga ngo barashishwe. Nuvuga yuko ibintu byose nta kundi, nta kintu kimwe kiryoshe ubuzima, nta kundi umusaraba wanje gusa, nta kundi. Rero iyo umuvuga amajambo mabi, ndabaha impanuro abantu mufite abagenzi, murondera abagenzi bavuga amajambo mazima. Uyegereza umuntu akuduza. Hari abantu ugumanye nabo usanga uvuga nkabo. Ubishaka utabishaka, nuko utovuga nkawe, hari ivyiyumviro umviriza abwire ikintu kumcumva kirinjira muri wewe. Ndabakarorero, uraba indirimbo uharaye cyane, Israel yasohoye indirimbo nk'akarorero. Ushugira kuri repeat kuva mu gitondo. Gumuyisubiramwo cyane yagize nka album. Kera ubundi basora abaririmbyi basora kamwe. Kera basora CD iri ku ndirimbo nka 10. Bakazisohorera rimwe. Rero asohoye CD warayumviriza kuva ku ya mbere gushaka kuri 10. Yahera repeat gashisubira. Umunsi wose wumviza ya CD. Bukeye za ndirimbo ziguma muri mutwe. Atazi kurumva, ntazi kurumva mwabumva ziko ziraza. Nuwavuza indirimbo ya kabiri itarahera ubuzi ya gatatu giri kurikire nivyo nshaka sivyo. Kubera iki? Zarinjiye zirashika mu mizi yawe no mu maraso yawe ziratsimbatara. Cyo gutuma mukwiye kuraba indirimbo mwumviriza. Indirimbo z'igipagani out. Kuko abantu bavuga ibintu bitavuye ku Mana. Nubwo bavuga urukundo,
musheri wanje nibiki ntuzi inspiration iyo yayikuye. Haleluya. None ko kuko vuga urukundo rwahe? Uno musi yavuze ngo umuntu umukobwa yakunze ejo wundi none umuporigame. Amajambo arafise ubushobozi. Narakijijwe ndamara imyaka 10 numva izindimo z'igipagani. Hari ico ntacana koze domboro ya solo. Nakubita akaguru nyene nkagira gutya. Gushika dowe guhishurirwa. Chakitaye cha kofi. Haleluya. Abantu bose aba star b'abapagani bateye hejuru bari badugijwe. Basa ubushobozi. Nuvuga yuko kuri iyi si. Amen. Ushizwe hejuru swat ufite ubushobozi bw'Imana cyangwa ubushobozi bwa Satani. Ntushaka kushigwa hejuru atari kibe muri ivyo bibiri. Haleluya. Ivyo ni kubimenya. Umuntu yaduze hejuru akagira influence ku bantu benshi. Haleluya. Anamwumviriza akamukunda kandi bakamugendera uyo muntu afise swat ubushobozi bw'Imana cyangwa bwa Satani. Imana ishimwe. Rero nukuraba izo ndirimbo kuba wumviriza ubushobozi buva he? Kuko indirimbo zirase impact, zizagira impact gose mu buzima bw'umuntu. Amen. Wonye bitangaza yakoze rero. Hanyuma icyagatandatu mu gatandatu somo mu gatandatu. Atangazwa no kutizera kwabo. Yatangaye no kutizera kwabo. Agenda mu mihana ihakikije yigisha. Ubiriza mwumvise ibintu mu gatandatu ndakunda kwimba mu ijambo. Tasaye mwimbe namwe sivyo? Yesu yabaye ngene bakora musuzugura ngo barakuranye ngo mushiki wari hajya mwene wawe ari hajya aravuga ati ntaco nta bitangaza nkora reka ndamike ibiganza ku bantu. Amen. Haleluya. Siko babonye ko kenshi Yesu nabiganza yarambika ku bantu. Gushaka iki? Shaka kubona. Bibe nkuko wizera. Imana ishimwe. Ashaka kubiganza hama barakira utugwara dutsanzwe nyene. Amen. Kwa tundi nyene atanumwa kwa mama. Nta gitangaza na kimwe yakoze. Hanyuma acaratangara n'ingene batizera. Umuntu wese atizera yamatangaza Yesu. Gutatenyizera n'ingene anomukiye muhemu yera. Nibitangaza yabayumva ninaye amayumva zose kubeka atizera. Acagira gute? Agenda mu mihana ihakikije yigisha. Les villages d'alentour yaciye avuga ati abantu reka nigira handi. Ikirere si ciza. Amen. Kuko Yesu yashaka kwikontanta utugwara duto yashaka ibitangaza berekana ubushobozi bw'Imana. Cyavuga ati rero reka nigire mu bisagara. Cagenda mu bisagara bikikuje. Amen. Kubera iki ngaho nta kigenda. Umurongo muri Mariko 8 wereka ikindi verset 22 à 26 umurongo 22-26. Baraza bashika i Betsaida. Betsaida nashaka twumve rero ashiza ahitwa Betsaida. Komeza. Bamuzanira impumyi baramwinginga ngayikoreko. Afata iyo mpumyi ukuboko ayikura mu mihana. Acira amate mu maso yayo. Afata impumyi ukuboko ayikura hehe? Avanze ngo il conduit hors du village. Umuhana uyu yayikuye. Umuhana uyuhe? Bashitse hehe? Acha mufata bari he? Yamufashe bari he? Betsaida. Sivyo? Acha ramusora mukura muri Betsaida. Kweli ki? Nta gitangaza ashaka gukora Betsaida. Kweli ki atari ciza? Ndaza kwereka muri Matayo aho tubona ngene Betsaida hari ibitangaza vyinshi yavyahakoretse. Ariko nuko yakora ibitangaza baguma mu vyaha kandi bizera. Amen. Ikindi kintu zakubona muri ino nyigisho turabona ko igitangaza Imana kenshi Imana ikoze igitangaza intumbero so kumererwa neza gusa mu mubiri ariko nuko wihana. Abantu barenga 90% Yesu yakora ibitangaza bose bari abanyavyaha. Sabantu bizera, sabantu bari mu bagororotse n'abantu bari mu vyaha. Ariko kenshi Yesu agukijije ingwara yavuga ati genda ntusubire ko rica. Rero tuzo kubona yuko igitangaza kiba kugira wihane. Imana ihabwe icyubahiro kandi wihane, sivyo? Rero Betsaida bazanye impumyi
yagushaka kuyikiza aho nyene, ariko yafashe ukuboko iyo mpumyi arayisohokana nkuko yoyizana mu kigobe, sivyo? Akavuga ati hano mu kigobe si heza, fata iyo mpumyi ndayitware Mutanga Sud. Yaciye asohoka, barava muri iyo ville, muri iyo village barasohoka, sivyo? Handitse ngo il conduisit hors du village. Mu Kirundi bavuze ngo afata iyo mpumyi ukuboko ayikura mu mihana. Mu mihana ayikuye aho nyene bari Betsaida. Hanyuma baravayo, bukome bandanya. Acira amate mu maso yayo, ayirambika kw'ibiganza, arayibaza ati hari ico ubona? Iraramura amaso, iramwishura iti ndabona abantu kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. Yongera kurambika ibiganza ku maso yayo, iritegereza, irakira, yihweza byose neza. Amen. Yesu yamushikije yamusengeye kangahe? Nimba Yesu asenga kabiri, Yesu ashimwe. Nimba wasenze ntihagire ico ubona, garuka, usubire ugaruke. Haleluya. Nimba urabugera musheze kulana ugatumbagira gatoya, garuka. Yesu ashimwe. Garuka gushika ubone neza. Ariko je nkunda ngaha nuko ibitangaza byo byakoretse bavuye Betsaida. Kweki yavuye Betsaida, kweki rero atari ciza. Ndaza kweki ituma kitari ciza. Ugeze ku murongo kangahe? 26 amurungika iwe, ati ntuje no muri iyi mihana. Kirundi biri komplike. Iyi mihana ni iyihe? Aho nyene Betsaida. Yambwiye ngo amubwira gen nutahe, n'entre pas au village. Yambwira Mutanga Sud, nusura mu kigobe. Haleluya. Hari ahantu si heza, nusubirayo, genda. Haleluya. Ibi mu ko bifite ubushobozi. Hari kirere kitari ciza. Ishengero usengamwe, abapastori muri ngaha mukireme ikirere ciza. Mashengero yanyu, Imana ishimwe. Aho uri mu nzu yawe ureme ikirere ciza. Ukoresha ijambo akanwa. Umenye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Imana ishimwe. Haleluya. Nimba ufise umugabo wawe, ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu yavuze ngo mubwire umusozi. Ngo nabwire umusozi, yavuga ngo niwabwire umusozi, uyu musozi udakekeranya, urashaka kuwubwira uranduke, ugire gute? Tago mu kiyaga. Ngo niwabivuga uvyizeye udakekeranya bizoba. Yesu yabwira igiti, wagitiwe kuva uno munsi. Abwira nde yakwaganira nde zazakoranyeko. Kweki yabwira igiti kuva uno munsi nta vyangwa bizosubira kuza ngaha. Amen. Buke yasanga cyabaye gute? Cyumye. Bisigura iki rero? Igiti kira gute? Vuga cyane, igiti kira gute? Igiti kirumva. Haleluya. Isi irumva. Imana ishimwe. Yesu yabwiye umuyaga urumva. Koresha ijambo mu izina rya Yesu mu kwizera. Haleluya. Ingwara irumva. Ufite umugabo w'umusambanyi, bwira impwemu y'ubusambanyi. Uriko urasenga, wa mpwemu y'ubusambanyi nta bushobozi ufite ku mugabo wanje. Uteza kuvayo, uteza kumurekura. Amen. Aya majambo kuravuga niyo mareka bakoresha. Bwira nimba ufite umwana agwaye atura. Ezayi 53:5 n'umurongo je namwe ko navuga kenshi. Muzi yawe Ezayi 53:5 wamuvuga yuko Yesu yakomeretse, il a été blessé kubwa ivyaha vyacu, kandi yabaye brise kubera za karande inikite, cyane mishagu yiwe twaronse iki? Ajya amajambo ukwiye kwa muyatura mu kwizera. Amen. Wasengeye umwana wawe ejo aracagwaye, ntibiguca intege. Amen. Wa mugabo yabona ibiti yaragarutse, ugumugaruka. Imana ishimwe. Tuje mu Matayo 11 verset 20 à 22. Hari bisagara bibiri Yesu yavuze. Matthieu 11 verset 20 à 22. Uno atangura guhambarira ibisagara yakoreyemwo ibikomeye vyinshi. Kuko batihanye. Atuzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsaida. Binga yavuze?
Korazini nande? Betsaida ni handi twavuye, sivyo? Ama tuende gusoma ni Betsaida. Betsaida ni hahandi ya mpumyi yayifata arayikura Betsaida. Ariko murumva yuko Yesu yari yakoze ibitangaza vyinshi Betsaida. Ariko nubwo yabikoze abantu baguma mu vyaha. Imana niyo yakora igitangaza ni kugira uhinduke. Haleluya. Umuntu akwaranyumviriza yari mu busambanyi akumva ngo muri kanguka barafata ngo ndafashe kandi barakira. Ndababwiza ukuri abapagani barakira. Bagakira authentique kwa muganga bakubwira ati wakize. Ariko kakigumira mu vyaha ndaza kubera biza kubizoba mu nyuma. Imana ishimwe. Aha rero akobwira Korazini na Betsaida ngo uragowe kubera iki? Ngo aha yakobwira abantu ngo bakoze ahantu yakora ibitangaza ngo baranka kwihana. Komeza. Atuzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsaida. Kuko ibikomeye vyakorewe muri mwebwe iyo biba vyakorewe muri Tiro ni Sidoni baba barihanye kera bakambara amagunira bakisiga iminyota. Ariko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha mwebwe. Ndumva yuko umunsi rubanza nzohanwa kumwe, abantu bazohanwa kumwe. Nubwo yuko hari abazokarirwa gusumba abandi. Imana ishimwe. Kandi ngo hawe vyinshi azogera gute? Abantu baramaze kumenya ibintu vyinshi. Nuzovuga ngo ntumenye ko Yesu akiza, nuzovuga ngo nta ntahe wumvise, uzumviriza iminsi yose. Hari bambwiye ngo reka ndeke kumviza rero, trop tard wamaze kuzumva. Nuzovuga nazurumvise, warazumvise. Betsaida yarakora ibitangaza vyinshi. Akana abantu bigumira bishaka ibitangaza bishobora gukira indwara bashaka kubona ibitangaza bakaba mu vyaha. Agira ahantu avuga ati abantu ndarushe. Acabona uwundi muntu ari Betsaida agira musengera aribuka ba Betsaida ngene bameze. Arumva ikirere si ciza afata ukuboko dusohoke. Aramukurayo. Imana ishimwe. Amutwara handi hantu. Aje kumukiza avuga ati nusubira hariya. Haleluya. Abantu bavuye mu vyaha nusubire hariya. Handaswe gusubira. Hari abagenzi baswe gusubira. Nakundi ko twarakuranye. Mwarakuranye mugabo icyaremwe gisha. Nivyo yagufashije mugabo icyaremwe gisha. Ivya kera biraheze. Vyose bibaye bisha. Oh, nta fidelite nibo Yesu yo si fidelite n'umutego wagwe mu mutego. Kubicara megisha bisiguriki sukuvuga ngo ucuhindura démarche nivyo bien sûr ugenda kucyanye urahindura nimba wagenda nk'umu jeune premier arabo bitarahera neza umubiri n'umubiri mugabo uko ubabandanya hari intambuko ubona sivyo no muri Yesu nyene bigenda birahinduka siko ariko umaze kwicara megisha imvugo irahinduka. Umuntu avuga amajambo akavuga ngo nda ugikiza mu bigarukira ngaha ku rurimi ya majambo bavuga dandahiro nda byagarukira ngaha sivyo ugikizwa biraguponyoka sivyo ariko imisi genda haleluya icyara magisha suba ngo izera Yesu gusa inyifato iteza guhinduka. Abagenzi mwagumana mu ma pornography ntushobora gumana nabo. Abagenzi mwaganira abakobwa gusa n'abahungu ntugumana nabo. Abagenzi mwasangira akayeri Amstel ntugumana nabo. Amen. Cyaranshikiye kera ari mugenzi twakuranye twakirijwe rimwe tumarana nk'imyaka 3 ndagera muri Afrique du Sud ngarasanga yaraguye kera nshitse ngenda kumurabi waho ngenda kura wawo ntihara jona 7 jours sec sanga kadavere hama tuko turaganira ngo hatuko dukurika ingaha ngo tugende gushikura inyama usigara rya rushikura inyama ngo tugere ahandi ngo ngahanye nta kigenda nsanga wa muntu kera vuze ibintu nkakora rambigwa twaganira ibintu by'amajambo y'Imana abakozi b'Imana twasoma itabo aguma mbwira ibindi bintu nsanga fini ndagerageza kumusengera ndagerageza kuba hafi uko namwegera aho nkumva wapi cyangwa ngiye kumusengera a distance
kuko nabwire ugiye umufuko w'ibiraya ubonye ibiraya biboze uzi ubwenge ugira gute? Ukubijemo ngo urabisengera ngo ibindi ntibishikirwe ngo ntacyo mu izina rya Yesu ibisigaye ndabizigamye n'amaraso ya Yesu uzobura vyose ku neza yawe bijya biboze kuramwo. Samacakubiri hano bwa amakizo hano n'abaradikana nta macakubiri arimo. Nukuzigama umutima wawe. Zigama umutima wawe gusumba vyose. Proverbe 4:23 gusumba ibintu vyose. Yesu avuze ngo wopfa umugenda mu ijuru rufise wowe kumwe. Hawugena mu mibiro n'ibigangi n'ibibiceps. Wopfa umugenda ufise ijisho rimwe mu ijuru. Hakuja mu muriro. Haleluya. Moya ndamukunda turakundana nzomusengera cyane cyane abakobwa bazokizwa azoza tu none naco gene musengere at distance kwe kuvuga ngo azoza muri kumwe. Oya nibishoboka banza uvane nawe hama umusengere kandi usenge umenye ko ari we. Ushaka gusengera umuntu atari we shakaze Imana yamubwiye ko ari we. Haleluya. Apana kogota umuyaga kogota ivyo Imana yakubwiye ko ari ivyo nyene. Imana ishimwe. Umwanya uragiye tunyarutse tuje muri Luka 8. Hari byinshi nabwiye byinshi byo kuvuga no munsi ariko nta mwanya. Luka 8 bakatubwira umugabo yarafise amadayimoni ateye ubwoba. Yabonye somono wa 28 abonye Yesu ari kure verset 28 abonye Yesu arasemerera amwikubita imbere avugana ijwi rirenga ati duhuriye hehe ga Yesu mwana w'Imana usumba vyose ndakwinginze ntumbabaze agashinyaguro. Yesu nta kimwe Yesu ari bwavuge sivyo yamubonye yumva ubushobozi muri we. Imana ishimwe. Iyi nkuru murayizi Yesu ngene yasohoye amadayimoni yiwe gitero baranzagira negotiation. Azi ko negotiate n'amadayimoni. Amen. Amadayimoni arasaba Yesu dushaka kuja muri zija ngurube. Yesu arexosa amadayimoni. Acha ayarungika ni mugere mu ngurube sivyo? Ingurube siguriki rero. Ahanya abayahudi ntibashobora kurya ingurube kandi bashobora korora ingurube. Sivyo? Bisigura yuko abantu bari abapagani ntibizera Imana ya Israeli. Cyo bisigura. Yesu arabikora azirungika mu ngurube hama umuntu cyarabohoka aca umuntu muzima. Imana ishimwe. Soma 37 niko nasimba kwera umwanya. Verset 37. Abantu bose bo mu gihugu c'abageraseni gikikije aho baramwinginga ngo ave iwabo. Kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Bo aba bantu bamwirukanye Yesu baramubwiye ati vanga turaguhaye 24 heures. Nshaka kubona ngaho iwacu kubera iki n'abapagani bafise babonye ati ziriya ngurube zapfuye kweza ngo zaje dupfa zigera zija mu mazi zirapfa zose vuga yuko harabaye ikibazo crise economique. Uyu mugabo ntomureka ingurube zacu zose arazimara turagutegetse soka bakwategeka nde Yesu kwera iki bare kunezerwa abonye umuntu abohotse sivyo mwene wabo arabohotse kunezerwa ko iki bababaye bashavuye kwera iki kwera ingurube kasha. Uyu mugabo tukamurekera ngaha turagowe natwe rero turashikirwa natwe bamusohoye ndakunda Yesu agira gute murongo 37 uhera gute heza neza 37 bari batewe n'ubwoba bwinshi atambukira mu bwato asubira inyuma ati ntidupfa ivyo ndigiriye Yesu arigiriye sivyo. Ikintu nashaka kwereka rero nubwo yagiye yasiza koze ateye imbuto. Haleluya. Ahenga nabereke ubushobozi bwo gushinga intahe cyangwa gutanga ubuhamya. Abantu mu rugo ibitangaza n'umushinga intahe murahombesha ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Yagiye ahantu bari mu ngurube abantu batizera abapagani batemera Imana ya Abrahamu ya Isaka ya Yakobo sivyo
baramuhaye 24 heures baramusohoye. Amen. Ko Yesu nigera gwana n'abantu mwanyirukanye sawa neza ko agiye aravuga ati muzondondera kandi ko vyagenze. Imana ishimwe. Muzonyifuza. Haleluya. Haleluya. Avuga utumwa bari ngaha nibagusohora ntuzogwane. Oya sohoka. Baturi kumugisha muheza gigwe. Amen. 38:38. Ariko wa muntu avuwemwo n'abadayimoni. Haleluya. Aramwinginga ngagume kuri we. Ariko aramusezera. Umwe yabohoka yabwiye Yesu ati tujane. Yesu aramubwira ati yamwishe gute? 39. Ati subira imuhira iwawe. Subira handi b'abapagani banyirukana. Ubadondera ivy'Imana yagukoreye igukoreye. Ubashingira intahe. Kuko bose barakuzi. Bajya abantu babasazi bagenda bari gusa mwibarabara. Abantu barabazi. Babazi. Genda ubashingira intahe. Babwira uti ndi wa wundi. Wa musazi. Yajya mu mazi akaja mu muriro n'iminyoro akayica. Wa mugaba musazi abana babona bakiruka mu nzu zabo ni wa wundi. Amen. Yesu ati ndagiye banyirukanye ariko natisize imbuto genda ushinga nawe bandanya. Aragenda akwiza mu gisagara cyose apana kimwe cyose maison agasona ni jewe wewe nde ndaba neza ni wa musazi. Uzigira umusazi Yesu wa wundi bwirukana niyangize gutya. Hari ubushobozi ngo bamunesheje niki intahe amaraso y'umwagaza amwe n'intahe ijambo ry'intahe irisi ubushobozi. Haleluya. Bandanya. Ati subira imuhira iwawe ubadondera ivy'Imana igukoreye vyose. Aragenda kwiza mu gisagara cyose ivyo Yesu yamukoreye vyose. Ivyo Yesu yamukoreye vyose. Nagenda basabe rero ubwire mugenzi wawe uti umvirize murongo wa 40 verset 40. Haleluya. Yesu agarutse ishengero riramusanganira. Ishengero ryahe abantu benshi kuko bose bari bamurorereye bari bamurindiriye. Imana ishimwe. Haleluya. Meruka muri Libreville Yesu ashimwe. Nasanze isinzi muri stade bandindiriye. Kweki bandindiriye bumvise ivyo Yesu akora biciye mu kiganiro. Barumvise ngena abantu bakira. Barumvise abantu babohoka. Barumvise abayisilamu bakizwa. Barumvise abagore babo bapsama haci imyaka 24. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo abantu nk'abo bamaze kuvyumva nukeneye ba promoter. Nukeneye kuja muri televiziyo ngire ngo publicité. Nukeneye kugenda ngo mwibarabara na haut-parleur. Muri quartier ngo nimuze. Baba bakurindiriye. Imana ishimwe. Kubera byo wumvise asanga baramurorereye. Mani majambo ikirere cyagize gute? Nashaka mutubananye twumve ibitangaza vyakorekeye aho hantu. Kubera inkuru bumvise. Nashaka kuvuga ibyo Yesu yakoze. Ubyamamaze hose. Amen. Yindi soka nashaka kubabwira abantu mushaka kubona ibitangaza cy'Imana mwumvirize intahe nyinshi zishoboka. Hari abantu bashira muri kango kazi balende gushika samedi. Hari bashira modoka bagiye ku kazi bagenda bumvize intahe. Iyo ushaka gusenga samedi ntuzosimbira abantu bavuga puf bagashasimbira hariya. Masengesho. Kweki bayifata nka maji. Cyangwa umupfumu. Mego n'umupfumu araje cyangwa magician araje. Suko bigenda. Ushaka igitangaza fata umwanya wumvirize. Kuko iyo kurumviriza ukuragaburira impwemu yawe. Ukuragaburira umushaha wawe. Amatwi gusa yumviriza. Mwarabuze ngo amatwi gusa. Numva amatwi ni impwemu yawe kurumva. Umushaha wawe, ame yawe ikurumva. Ikirumva ivyo Imana irakora. Hari kintu muravuga ngo nta abantu babohoka bagira manifestation mu ntahe. Kwera iki hari kintu ko kiraba connection y'ubushobozi bw'Imana bwakorere muri ujya muntu ruko barakora no muri wewe.
hageze gusenga rero baba barishaje, ikirere kiba cyahindutse muri wewe. Abantu basimbira kuri priere gusa murahomba. Amen. Katukomeze rero ngaha, hari byinshi cyane byashe bikoreka. Bana agishika ikintu cyambere cyabaye 41. Maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isinagogi, yitembagaza imbere y'ibirenge vya Yesu, aramwinginga ngo aze imuhira iwe. Kubera yitaye kuri Yesu aramwinginga kubera iki? Kuko yari afise umukobwa w'ikinege. Ego yasi umukobwa w'ikinege, mwana kumbaza abandi, sinabaje Pio, nabaje abandi. Nabaje abandi igituma yamwitaye ko kubera iki? Kuko yumvise. Suko gusara simwa koga gwaye, nuko yumvise ivyo yakoreye wa musazi. Ndakunda bavuga ngo wa musazi nimba ubushobozi muri we bwashoboye gucira minyororo akabohoka akaba umuntu muzima, ndizera ko n'umwana wanje ashobora gukira. Amen. Ko Imana irenganya. Ikishaka ni kimwe gusa, ikirere ciza, ikirere cyo kwizera. Amen. Uyu mugabo muramuzi, yasa umukobwa agwaye ari muri novo yikore muri koma. Tuza kubona yuko Yesu ageze igihe apfa Yesu atarashika, sivyo? Amen. Okay, dukomeze. Ugeze ku murongo wa kangahe? Okay, simira kuri 43, umwanya uranjanye. 43. Soma 43. Umugore agwaye ubutinyanka, yarabimaranye imyaka 12, yamariye utwiwe twose kubavuzi, adutangamo ingemu nihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Uyu mugore akoze ibiki? Bikweke yabikoze ivyo nawe nyene yarumvise. Aba bantu bose kwera bumvise barizera, hari abumva bagapinga. Nimba wumva ugapinga nta bushobozi nta gitangaza uzobona. Barumvise kandi babona evidence, ibiri bigaragara. Amen, amen. Ano abwira ngo Kristo ngo atanga amafaranga kugira abantu bakire. Nibaza ko Kristo arusha Bill Gates ubutunzi, kugira ushobora amafaranga abantu imyaka ingahe, umwaka ugahera, abo muri gihugu ay'Uburaya imisi yose bashasha. Ayo mafaranga wo yakura he? Nta mudandaza tunguka, no ariko ndahomba. Haleluya. Hariya abantu ubona ati ibi bintu biragaragara ko ari Imana yabikoze, biragaragara ko atari umuntu yabikoze, biragaragara ko ari igitangaza. Amen. Uyu mugore rero yarumvise ivyo bintu byose, arumva ko ari vyo. Acarondera Yesu, yumvira ibitangaza bikomeye byakoretse ngaha, aca inyuma kumukora ko gusa. Amen. Amukoze ko ngo Yesu arahagarara, aravuga ati ninda nkoze ko. Baramubwira ati Yesu twese kwagukoze ko, ntamwe atagukoze ko ngaha, tuko kuragusita twese. Ati oya, hari ubushobozi bumvuyemo. Numvise ubushobozi bumvuyemo. Yesu yuko aratambuka, ubushobozi bumvuyemo, arahagarara. Imana ishimwe. Rero jewe ndiko nasengera ikibazo cyangwa ingwara cyangwa ikindi kintu, namasenga kugira Yesu ahagarare. Abanza reka b'Iburaya bose nabo muri Asia bareke banze arabe jewe. Haleluya. Ari ubushobozi utuma Yesu ahagarara, akashira atanse kuri wewe. Kwereka Yesu yagiye gukiza umwana wa Yayiro. Ariko kwera ubushobozi no kwizera uri muri uwo mugore, umukobwa wa Yayiro nabanza rindire. Ashaba uwo mugore. Gitangaza kirakoreka. Dusome ku murongo wa 49 umwanya wanjanye. 49. Akivuga haza umuntu avuye kwa wa mukuru w'isinagogi ati wa mwana wawe aracikanye. Amen. Ureke kugora umwigisha. Shakure guta umwanya ntirirwa araza kuko yapfuye. Yesu avuga ati oya ni wizere. Amen. Nashaka musomere umurongo 51. Ashitse ku nzu yagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe, atari Petero, Yohana, Yakobo na se wa nyamukobwa na nyina. Okay, yasanze abantu bari mu kiriyo bariko bararira, sivyo? Soma 52. Asanga bamuririra bose, bishishitira, arabona ati ntaco murira nahwereye, ariko arasinziriye. Okay, yasanze abantu bariko bararira,
mu mwanya muto yapfuye habaye ikiriyo bariko bararira, ariko asanga ko ararira, ababwira ati nimusubire kurira, arasinziriye. Bashobora gufata amabuye bakamutera, kubabwira bidashoboka. 53 baramutwenga, bamushinyagurira kuko bari bazi ko yapfuye. Baramushinyagurira kuko bazi ko yapfuye. Ndababwira gushinyagurira Yesu ni kirere kibi kizibira igitangaza, kubera ntibavyemera. Kugira rero Yesu yinjire gukora igitangaza, ntivyashoboka yuko gukora igitangaza n'abo bantu bahari, yarabasohoye bose out. Amen. Yaretse abantu bangahe? Yakunda bigisha bangahe? Ubwa mbere ko na 12 hinje bangahe? Abandi baziziki, abandi 9 baziziki. Muraba bari 12, yinjiza 3, asiga 9. Haleluya. Amen. Muraba 9 harimo bande? Harimo Yuda, harimo bande? Harimo Toma, cyane Toma. Yinjije abantu muri Matayo 17 baduganye ku musozi, babona Mose, haleluya, na Eliya. Bajya niba yinjije kuko bari bazo kubona iyindi dimension. Avuga ati sinjije wari we wese. Hanyuma afata se na nyina, avuga ati nuko batavyizera, barafuma bahira ceceka, avuga ati basi yozuka. Haleluya. Nje tumubona abantu bagana ku mupfumu, avuga ati uko mera kose ngishaka umwana wanje ari muzima. Acenjeza abantu 5 bose barasohoka. Yesu yakoze igitangaza kuko atmosphere yari yahindutse aho hantu. Abidodomba bari inyuma y'umuryango, ndakwifuriza ko abidodomba bagumye inyuma y'umuryango wawe. Ugare umuryango, ugare kinga, ugara. Ndagukunda umugenzi wanje twarakuranye mugabo, bye. Ndashaka ko n'ubushobozi bw'Imana. Umuntu wese agusubiza inyuma, bye. Udasezera gusa n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, uramwikorera, uramusengera, ntuvane nawe, ntabivuze gabo uvana nawe, kuko muri umuntu umwe. Musengere, uvuga uti ya daimoni y'ubusambanyi out. Imana ishimwe. Igitangaza cyakoretse. Haleluya. Twageze ku murongo kangahe? Wayisomye? Singanakatse 54. Amufata ukuboko, avugana ijwi rirenga, ati mukobwa vyuka. Bandanya komeza. Ubugingo bwiwe buragaruka. Haleluya. Acava hasi uwo mwanya. Haleluya. Yesu arababwira, ivyo ni bya gukoreka iyo bikorera muri babagabo. Wehera, sinziriye uramaramara. Turagutwenga, twaguhinywesha. Nta gitangaza gikoreka. Imana ishimwe. Abantu bagupinga atakwemera, ugara umuryango, kinga. Imana ishimwe. Kera bagitanga kuntuka je kuri rezo sosio, bazamwe 2018 nabangenda gusokuraba. Sataniste nige kuraba video sanga amahembe n'amaso ya rouge. Natagana kura commentaire, bamwe babishigikiye abandi barabigira, mwemwe mwabwira ati out. Ambwira ati dusubire kujayo, dusubire kuraba n'abandi bandukira, muzosubire kundungikira, muzo kwifana je sinshaka ko mubindungikira. N'umucafu, kuko bigaragaza ubushobozi bwa Satani. Gupinga ubushobozi bw'Imana n'umuvumo wikwegeye. Amen. Fumucece kabasi, ntuje gupinga ubushobozi bw'Imana. Imana mpewe yambwiye ati ntuzosubire hariya, ntuzosubire kubiraba, out. Imana ishimwe. Kandi nace ndonka amahoro. Yesu ashimwe. Haleluya. Abavuga zo kumavuga mugazovugira he? Inyuma y'umuryango. Bazokidodomba inyuma y'umuryango, kandi bazobuza igitangaza gukoreka. Indura ikirere, sora ibintu byose bibuza igitangaza. Imana ishimwe. 56 abavyeyi biwe baratangara, ariko arabihanikiriza ngo nihagira umuntu numwe babwira ibibaye. Yabwiye ati muri iki gisagara nshaka mwicecekere, bajya abantu bari hanze ntimuvuge, nibikeneye ko mubiyabwira. Barabona ko umukobwa agize gute, nawe yipinga bazobibona. Imana ishimwe. Wow.
Yohana 5, Jean 5, mwazi inkuru y'umugabo yakize amaze imyaka ingahe 38, sivyo? Yambwiye ngo tekera kirago cyawe ugende. Uriya mugabo baramupinze, baragerageza kumubwira ati ninde yagukijije? Baragerageza kubipinga, akavuga ati nizira giwe naryo nzi. Sizi nizira giwe, nimuze kungora. Haleluya! Yabaze 38 ans. Byaranse, Imana ishimwe. Umunsi umwe Yesu agenda muri temple, ashasangayo wa mugabo. Verset 14. Haleluya! Ndakunda yuko basi yashize muri temple. Amusanzeyo, soma 14. Hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero. Aramubwira ati raba wakize. Ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruta ivya mbere. Amen. Bana wakize. Tu as été guéri. Babisabwiye nabi. Warakize. Umunsi umwe Yesu amusanga mu rusengero amubwira ati warakize. Amen. Genda rero ntusubire gukora icyaha. Kubera iki? Kugira ngo ntuzubone ibiruta ivya mbere. Wow. Mwabyumvise? Mani shimwe. Kwa wakize, uyikize bisaba ko wihana. Abanyuza muri YouTube, warakize ihane. Nimburi mu vyaha. Amen. Kukumva cyane iyo daimoni ivuyeyo ari deliverance. Tufite ikibazo abantu benshi bagira deliverance bakaba deliver bakanezerwa bakisubira muri bya bindi bya kera. Bagashagaruka babateruye badatambuka no gutambuka. Kubera iki? Amadaimoni ntagaruka gana kwa kundi. Haza menshi gusumba. Tusome turangiza Matayo 12:43-45. Matthieu 12:43-45. Turangiza. Impwemu ihumanye iyivuye mu muntu. Iyo ivuye mu muntu ica ahatagira amazi. Irondera uburuhukiro ikabubura. Ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo. Ihashitse igasanga. Umvise mu nzu yanje, umvise ngene yubahuka. Inzu yo cyane inzu y'Imana. Umubiri wawe sinzu ya daimoni, inzu y'Imana. Munga Satani ashaka kugumamo ko yita ngo ni inzu yanje. Ashaka kudefia Imana. Bandanya. Ihashitse igasanga igaragara ikubuye. Ukubura bisigura iki? Ataburinzi. Atamarayika kuzigamye. Atamaraso Yesu ari kuri wewe. Uri mu vyaha. Amen. Yaba uwundi yakivuga ngo kwenzu yanje kaninjire. Kweka atacha yinjira ubwo nyene. Atinya yuko niyinjira murasura mukubite inonza sohoke. Ateka tukire resistance ndondera abakomeye gusumba. C'est 45. Igaca igenda ikazana izindi muhemu ndwi zirusha ububi. Zikinjira zikahaba. Ivya nyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi. Niko bizoba no kubika igihe kibi. Ibizokuba ko bizo ari bibi gusumba ivya mbere. Amen. Kubera iki? Abadaimoni yasohotse ntagaruka yonyene arondera gufashwa. Amen. Arondera yandi aza kuyafasha kuresista gusumba. Sitera bwoba agonja mu Imana. Umuntu wese yabaye deliver ni kwihana. Umuntu wese azobona igitangaza ni kwihana. Haleluya. Hanyuma umuntu wese asenge kuko intumbero sugukira gusa, intumbero nuko wihana. Urashaka gukira Lazaro yarazutse ariko yasuye gupfa. Amen. Umuntu wese yakize yarapfuye. Tuzi muri Bibiliya bavuga ko yakize barapfuye. Igikuru ni iherezo ryawe ryiza. Yesu abamugisha.